nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca Republika ya Uganda, aho yari yagiye kwitaba inama igira 12 yo ku rwego rwo hejuru ihuza ibihugu vyateko igikumu ku masezerano yo guharanira amahoro, umutekano no gushigikirana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bene mu karere. Iyo nama rero nyene icubahiro yarayitavye nk'uwarasanzwe arongoye integuro yo gukurikirana yuko ayo masezerano ashigwa mu ngiro, aho kandi vyari bitegekanijwe yuko aca abisikanya na mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Buganda. Kabaye akaryo rero kuko abakuru b'ibihugu canke n'ababaserukiye bo gukurabira hamwe intambwe bagezeko mu gushira mu ngiro amasezerano biyemeje yuko bahagararira amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bene akarere, beno kurabira hamwe utwigoro turiko turakogwa hirya no hino kugira ngo bashire inguvu hamwe badushigikire gutyo igihugu ca Kongo kironka amahoro n'umutekano eka n'akarere kose. Umukuru w'igihugu rero yatanze icegeranyo c'ivyaranguwe vyinshi cane muri iyi myaka 2 yaramaze arongoye uwo muryango. Ibikorwa vyakozwe mu gihe kitari coroshe caranzwe nuko amahoro n'umutekano vyabandanije bitituka mu gihugu ca Kongo, aho mbere umugwi M23 ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda wabandanije wigarurira uburere nkonovuga nko nk'Igoma be ni Bukavu. Ivyo rero akaba yarabiteye ivyatsi eka n'abagenzi b'abakuru b'ibihugu n'ababaserukiye baviriye hamwe rimwe kugira ngo babitere ivyatsi. Mucegeranyo yashikirije yararanguye ivyo yari yasabwe n'abakuru b'ibihugu mu nama heruka yari yabereye mu kwezi kwa gatanu 2023 hani Bujumbura, aho basavye n'icubahiro mukuru w'u Burundi yuko yo kongereza inguvu kugira ngo abakenyezi n'ugwaruka nabo bashobore kuja mu bikorwa biba bitegekanijwe gukurikiranira hagufi ibikorwa biba bitegekanije kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare, kugira ngo ijwi ryabo naryo nyene rishike. Muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu c'u Burundi yaratunganije inama aranayihagararira y'ugwaruka rwo mu karere. Inama yabereye hamwe na ya nama isanzwe iba ihuza ugwaruka rwo ku mugabane wa Afrika wose, baraganira kuvyerekeye uruhara rwabo kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Harabereye kandi i Bujumbura nyene inama y'abakenyezi bo mu karere, aho naho nyene yarafise iyo ntumbero yuko ijwi ry'abakenyezi rishika kure kandi ryumvigwa kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Ivyo byose akaba yabikoze nk'ivyo yari yasabwe kandi akaba yabiranguranye ubuhizi. Mu vyo yashikirije kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi muri iyi myaka 2 yamaze ari ku butegetsi bwa runo rwego rukurikirana ishikwa mu ngiro ry'amasezerano, yarashoboye kandi gukurikirana integuro y'umugambi wo gusubira kunagura aya masezerano, kuko ari amasezerano vyaboneka ko koko atariko aratanga umwimbu canke inyishu bari bifuza. Ico gikorwa rero iyo nteguro iherekejwe n'ikiranga bikorwa gitegekanijwe vyarashikirijwe muri iyo nama. Abakuru b'ibihugu n'abaserukiye barabishima vyose eka mbere baranavyemeza. Akaba ari igikorwa cakozwe kubw'uburongozi bwiza bwa nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye. Si ivyo gusa, ivyakozwe ni vyinshi cane. Harabaye ibiganiro, aregera ibindi bihugu, aregera imigwi itandukanye, arayumviriza kugira ngo ashobore guhuza imigwi itavuga rumwe, aho mbere ariho biva kugira ngo hace habaho imishamirano. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero baramukeje cane, baramukeje baranamushimira kuko yakoze vyinshi mu gihe bitari vyoroshe na gatoyi. Baramushimira ku bw'umwete n'ubwira yabikoranye, baranamushimira kandi no kubwitonzi kuko asanzwe afisemo n'uburambe mu bikorwa vyo gutsimbataza amahoro n'umutekano eka no guhuza imigwi itavuga rumwe. Muri iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yabonye akaryo nawe nyene ko gushima utwigoro tugenda turakogwa mu rwego rw'akarere, mu biryango itandukanye, ku mugabane eka no ku rwego mpuzamakungu. Ni muri iyo ntumbero yashimye ibimaze gukorwa biciye muri ya nteguro ya migambi yategurwa i Rwanda be ni Nairobi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Arashima ivyakozwe mu muryango w'ibihugu mu Afrika yo hagati biharanira ubutunzi, Communauté économique des États de l'Afrique
Central, arashima ivyakozwe ku rwego bw'ubumwe bwa Afrika, arashima n'ivyakozwe no ku rwego mpuzamakungu, aho mbere hari ingingo igira 27 na 73 yasohotse yiyamiriza ibiriko biraba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akanasaba yuko vyoshirwa mu ngiro. Eka no ku rwego rw'ibihugu bimwe bimwe yarashimye twigoro bw'igihugu ca Qatar, arashima no twigoro tw'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, aho naho nyene ivyo bihugu vyagize ico bikoze kugira ngo bishobore guterera kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare, eka bishobore no guhuza igihugu c'u Rwanda be n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yarashimye kandi n'abahuza bagenwe ku rwego rw'umugabane kugira ngo babandanye borosha ibiyago n'ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu ca Kongo. Inyuma y'iyo nama rero nico cegeranyo gerageje kuvuga ncagaguye, harasohotse itangazo aho bigaragara ivyo bashitseko, aho cane basuye gusaba yuko ingwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ihagarara vuba bwango, umugwi M23 ushobore gushira ibigwanisho hasi kugira ngo bashobore no kuganira batore inyishu bibazo biciye mu biganiro. Nuko rero umukuru w'igihugu yaciye ashikiriza uburongozi umukuru w'igihugu c'u Buganda, anamwifuriza ibikorwa vyiza, anamwemera yuko azobandanya amushigikira mu bikorwa azoba ariko ararongora. Imbere yuko atanga n'ubutegetsi, umukuru w'igihugu yaramenyesheje yuko ari icizere yuko aka karere kabaho mu mahoro n'umutekano uko ariko vyahoze. Aribusa yuko mu gihe c'igikoroni Uburundi, u Rwanda, eka na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bari nk'akarere kamwe kunze ubumwe, bisangiye imigambi y'iterambere. Arahamagarira abariko muri iyo nama kuja kwimba koko kugira babone umuzi w'ukuri uriko uratera ingorane, uriko urahungabanya umutekano muri kano karere, ariko afise icizere yuko amahoro ashoboka mu gihe koko baranduriye hamwe bose uwo muzi uhungabanya amahoro n'umutekano. Hambavu y'ibikorwa vy'iyo nama, mukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'abandi bubahwa bari baje baserukira ibihugu vyabo, baserukira abakuru b'ibihugu babarungitse, aho novuga cane aho yabonanye n'icegera c'inama fata kibanza ihagarariye ubwigenge bwa Sudan, nyakubahwa Malik Agar. Mu vyo baganiriye rero, uwo mwubahwa yaraje yitura umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'indongozi ifise uburambe, ifise ubumenyi bwinshi kuvyerekeye integuro yo kugarukana amahoro n'umutekano, indongozi kandi asanzwe ari icegera c'urongoye inama y'ubumwe bwa Afrika, eka ari nawe azoramutswa uwo muryango kuva mu mwaka uza, aho yasaba ko Uburundi be n'uwo muryango akarere vyoshigikira igihugu ca Sudan kugarukana amahoro n'umutekano. Yaramusavye yuko bo shira inguvu hamwe kugira ngo Sudan nayo nyene ishobore gutekana, cane yuko ari igihugu naco nyene amahoro n'umutekano bihungabanijwe n'umugwi w'abaroberi uri no mu gisagara c'ico gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi, intwari yamihagarariye amahoro n'umutekano, yarabemereye yuko agiye kubashigikira, agiye kubandanya ababa hafi, abahanura, ariko abahanura cyane gushira imbere inzira y'amahoro n'umutekano y'ibiganiro kugira ngo baronke inyishu y'ibibazo bafise. Yarabemereye rero kandi u Burundi bwama buhagaze mu nzira yo gutora inyishu, butigera bugira aho buhagaze bwegamiye kuvyerekeye imigwi iriko irashamirana, ariko buhagararira umwumvikano, amahoro n'umutekano. Naho rero ibyago vyabo vyashitse yuko bagiye kubandanya batsimbataza hamwe amahoro n'umutekano muri ico gihugu, mu karere kandi ku mugabane, ariko hambavu yaho n'ivyo bihugu bibiri bisanzwe bifatanye imigenderanire myiza bigiye kubandanya bitsimbataza no mu bindi bisata kandi bibandanya bishigikirana.